Yes, ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast nisere kumeze neza cyane aho uherereye hose haba mu Burundi ndetse namwege muri mu makungu. Ndabashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu. Tubashimire cyane kuba mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Uyu munsi rero ndi muri studio ariko nishiranye n'uwo no kwita igitangaza umuntu akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu si yindi afise ivyo amaze kugira ko mwa kino gihugu na cyane cyane muri kariyeri y'umuziki, ariko afise n'ibindi amaze kugira ko muri no minsi twavuga ko biriko biramenyekana cyane. Ni umwe mu bagabo novuga mu Burundi dufise yatinyuye abandi na cyane cyane abajene, bamwita Nzeyimana Thomas, ariko benshi bamuzi ku izina rya Mukombozi. Ndaguha ikaze muri Utamu Podcast Nzeyimana Thomas. Murakoze cyane. Mubeze neza? Yego kabisa. Ndabona n'ahantu heza. Yego kabisa. Yes. Nishimiye kukwakira ngaha muri studio. Urakoze cyane, nanjye nasohoye. Benshi rero bakunze kwibaza kuri Nzeyimana Thomas, benshi bazi ko ari umuntu mukuru burya bise nk'imyaka myinshi. Reka mpere ngaha, Nzeyimana Thomas abatakuzi no munsi, Nzeyimana Thomas ninde canke se Mukombozi ninde? Wibwira abakunzi ba Utamu Podcast. Nzeyimana Thomas ni Murundi, avuka i Nyanzarake. Akaba afise imyaka 36. Hanyuma akaba yaraciye ku ishuri. Ego yagiye secondaire humanité muri section lettres, agize théâtre moderne. Hanyuma ajya kwidondora nanjye. Akaba ari n'umuririmbyi. Hanyuma akaba ari n'umurongozi yifuza guserukira abandi mu burongozi bw'igihugu. Ko nayishaka kuvuga ngo ni umudepite sindaba. Ariko nifitire depute honorable. Ego babigukundiye bakagutora. Ego. Ikibazo ngiye kubibaza ni kimwe nicerekeranye na Mukombozi yavukiye Makamba. Hari mu mwaka wajya ari cyo gihe. Hari umwaka wa 88. 88. Uvuka mu mwaka uzokwiza 37. Mukombozi mu nyuma za kwisanga mu baririmbyi cyangwa se aja kuja mu baririmbyi. Ese inspiration yo kuririmba yakujemwo gute, byaje gute mu kugira ngo ubu umuririmbyi? Nakunda cyane kumviriza Professor J muri Tanzania. Ego ubwanditsi bwiwe, ukuntu yakunda guserukira abantu cyane mu nyandiko. Uko ariko kandi n'inkambi nari ndimwo imutabira. Kandi nari umwana akunda kuririmba mu ibarabara cyane. Na bonyene hasere abishizemo cyane kuko baragerageza kunshira mu muziki. Bambwiye uti peti we kuririmba cyane ngo uririmbe mu minsi mikuru. Kumbe nanjye naririmbiza abandi, ndimbo zanjye nari mfise. Nta ndirimbo wari ufise? Natangiye kwandika bivuye kuri bo. Ndandika mu munsi mukuru w'impunzi. Dufise groupe yitwa Boyfriends. Umwe yayitaga Imana yitwa Mascole, undi nari muri Canada. Twashimira Imana Christophe. Wavukiye Makamba ariko wisanga muri Tanzania niho watangiye kuririmba. Ego. Wageze muri Tanzania gute? Nageze muri Tanzania kubera ubuhungiro n'93. Ivyabaye kuri umuhisi ny'icyubahiro Ndadaye Melchior. Byatumye natwe muhunga ku myaka 5. Ego. Ubu uravuye mu gihugu. Ego. Mu mpunzi uza gutangura kuririmba ro ku myaka ingahe? Mu mpunzi yari natangiye kuririmba mfise nk'imyaka 10. Byari 15 14. Mutabira niho natanguye neza. Kurimba yari mu myaka 13 ko 2001. Ubu niwe Mukombozi rero yinjiye mu muziki. Aho wari umunyeshure kandi? Nari umunyeshure ariko kandi yakina nari umunyeshure ariko kandi nakina amateatre. N'amasana n'ibindi ndabyite amareresi amateatre kw'ishure. Anyway, mu nyuma abantu yo bavuze ati naka yavutse iki gihe, abafise abavuka, abo bavuka n'abafise n'abavyeyi. Uyu munsi urafise abavyeyi, wavukanye uvukana n'abana bangana? Ndafise abavyeyi kuko sinavuye ku giti. Ariko siho bari bose baritavye Imana. Hanyuma turi batatu, unkurikira n'uwitwa Nadine. Hanyuma akabaho n'uwitwa Gatore. Gatore na Nadine, Imana yakira abavyeyi banyu. Je muri nabonye rest in peace ku muvyeyi wawe, je muri wanyuma niho yitavye Imana. Urya n'umuvyeyi wawe? Si wambyara. Kuko abantu babonye menga
umubabaro wari ufise upostinga kuri Facebook barabibonye cyane. Niwe nari mfise cyane kubera ko abavyeyi banje batandukanye bifise imyaka 3. Kuri ibyo nagiye na mama ariko intambara itanguye je naciye mpunga na mama ariko papa nigeze ahunga, papa yafiriye mu Burundi. Bisigwa uyo niwe umwita aheruka kwitaba Imana ni mu Tanzania, niyo mpamvu ubona ko atakiriyo cyabaye ngaha mu Burundi. Nije nagiye kumuhamba muri Tanzania, kandi niwe yandeze, niwe umugabo wa mama, kandi niwe yandeze nka papa, niwe muntu n'umuvyeyi, sadi n'umuvyeyi, niwe muntu hajya kenshi umuntu umwibukira ko bivanye na memoire byo mwaciye ko hajya umuntu ashobora kuba n'umuvyeyi wawe ariko kubera mutabanye yitavye Imana umubabaro ntugire cyane kurusha umuntu atari n'umuvyeyi ko mwabanye kubera zijya memoire. Hajya gituma umuntu arira iyo yitavye Imana nibijya inkuru batera uko mwavugana umuvyeyi. Yes, n'umuvyeyi kumbure tuvuge ngo rest in peace ku bavyeyi ba Mukombozi ari we Nzeyimana Thomas. Batatu ni batatu. No kuvuga mama na papa biologique baba ni bakwibarutse, hakaca haza no wakureze mu gihugu ca Tanzania. Anyway, reka ikibazo ngiye kubaza kindi nicerekeranye n'ukuntu waje mu muziki rero ukisanga uri muri hip hop. Sasa hip hop wari umudiho nakunda kumviriza kubera ko n'umudiho utuma uvuga ibintu byinshi, nanjye numva umutima mfise byinshi mvuga. Mu nkambi nyo natangwa kwandika, meje kwandika ariko byari bigoye kuronka ama studio n'iki, ariko nibuka nari mfise ni form yo kujya hanze hari 2008. Je nasabye Imana kweli, ndavuga Mana kubera ko watubwira nari mfise ifise nk'indirimbo, nari mfise ifise nk'indirimbo nka 40 wanditse, nari mfise indirimbo nyinshi nanditse. Sasa ariko bazungu bavuga ko ugiye nayo amakaye yacu mu nkambi abafise inkungugu bacha batabura bakabita nayo wajana bakabita, nanje ndavuga Mana nkuko buti indirimbo zanje je kugenda hanze ntarashikana ubutumwa ku barundi, numva ngo ndafite ubutumwa bwinshi kandi aho wari uri muri Tanzania. Ndi mu nkambi, ndavuga Mana ndagusabye je sinzogenda. Urasaba Imana kutaja hanze? Kweri sinzogende ntarakora ibi bintu, numva umengo ngiye hariya bizongora kandi kuza kuririmbira abarundi bumve ko ari umuntu bari kumwe, kandi bamaze gutabizi indirimbo nyinshi ndazishira mu mutwe zari zabazanditse mu ikaye, kandi iyo kayirumva ntibari kuyijana bari kuyijana. So uko ngiye hanze ndasaba Imana, kandi Imana yanyishyuye kubera abo twari turi kumwe bose baragiye. Niwe wenyine wasigaye. Wari kuja muri Amerika, wari kuja muri Australia? Amerika. Ubu ntiwicuza kuba utagiye muri Amerika, we urabiryoherewe? Ndabiryoherewe kubera Imana. Ari indirimbo yanjye yitwa Mutabira, niyo mba ndiko ndavuga, naririmbye 2016. Niyo mba ndiko ndavuga yuko Imana yamubwiye ko ntazoja nk'impunzi muri Amerika, nsizoja nk'impunzi, ahubwo uzoja nk'umuntu afise ibyo agiye gukora, umwambasaderi w'u Burundi makugwa mwita Mukombozi. Cyo nasabye Imana. Abantu bakunda ikiyago cawe keshi bakirimwo amateka niko no bivuga, abarimo story komeye cyane. Utugarukanye mu ikambi y'Umutabira, reka nanje bariho ndubwira nyene rero ubandaniriza ro muri hip hop kugeza ugarutse mu Burundi. Waje kugaruka mu Burundi ryari ubandanya mu muziki? Ubwa mbere naraza mu Burundi ngiye ko mu nkambi baci batangura kuduturubika ukuntu batubwira ifo kumusubiri wanyu ahasi wanyu shuri, ariko sasa kubera ko nari ndi ku form dossier imwe na bamwe mu muryango hariho papa waje mukuru niwe yasigasigara ndera ari muri Amerika. Hanyuma maze kubona uko ndavuga none ndabigenze gute, ko yagenda havuye muri iyo form ko yagenda ari imfuvyi havuye kumva ngo yagiye mu Burundi, nari kwica dossier yabajya abandi we kameme kuko habuzemo umuntu umwe kandi mugenda kandi imfuvyi kuba yagiye mu yego cyangwa arayirukanye cyangwa arayifashe nabi ubwo yasi no kwica dossier y'abandi. So abandi bamaze kugenda nacenza 2009 nahungutse. 2009 rero umaze guhunguka ubandanye ukora umuziki ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Nashitse nsora zawadi ya mwaka bari yazinango crazy babifashamwo yaba ikibindirimbo y'umwaka kweri. Ni nayo mpamvu ro wahisemo hip hop. Kakumbure nkiri mu muziki nyene hari ukuntu mu iminsi nabonye wasohoye akaririmbo
gahayagiza Imana uvuga ati wewe ufise ibibazo menya ko bigiye kurangira. Hari Imana kweli. Ariko kari mu mudiho wa Afrobeat uvanze n'amapiano gatoya, amapiano atari nka y'abanyafrika y'epfo. Wavyiyumviriye gute? Navyiyumviriye kuko iyo Imana iri imbere kurusha ibintu byose. Nizi impano dukora ni Imana iba yatuvugiyemo. Navuga no igihe reka indirimbo nayanditse kera kuva mu mwaka uheze mu wa gatanu nayanditse yari yaheze muri Bantu Boy ariko na program nari mfise yo kuyisohora ariko ndabona harageze Pasika irayidi nayo nyene gutino reka ndabayindiri yandirimbo kagenda isohora abantu kwanza dushime kwanza Imana yaduca mu nzira zitandukanye kubera ko no gushika aho nitoza mu budepite ntarigere nitoza mu buderege Niwari bwitoza mu buderege mu butoje mu budepite reka turabigira ko abidusigura Imana no gushima Imana nidusunika ariko niwikazuba nyumba 10 niwikazitoza mu buderege ariko nyene ni Imana iba yatuvugiyemo ari gihe cyaka buti none mbega kubwinke bwanje cyanke mu bikenewe kugira ngo munaje mu badepite mbona umengo nta byinshi mfise umengo ndi muri manka ariko mbe umutima wo gushika hamwe njya kwiyandikisha byagenze gute ikubera Imana indirimbo bayitanguye ko duha gapera gatoya kuri indirimbo yitwa Hari Imana kandi sinakubise rap ni Afrobeat ariko uza kwitabira Hari Imana Hari Imana Hari Imana Hari Imana igwana batugwanya Hari Imana uvuga gusa Hari Imana Hari Imana Hari Imana Hari Imana igwana batugwanya Hari Imana ihanagura amarira Hari Imana Imana ihindura amateka Hari Imana bashaka kufa Hari urahema Hari Imana bashaka usinzikara uri muzima Hari Imana bashaka kufa Hari Imana usegereza Hari Imana ikiguha nivyo gutanga Hari Imana ikomeye cyane hari abantu baba bashaka kufa n'inzara ariko Imana ikaguha byo kurya ugahaga ugasigaza agashaka ufe n'inyota ariko Imana ikaguha amazi ukanywa ugahakwa no koga hariho Imana izokugira honorable utabaye na derege ikarenza ko Hastara Victoria Siempre hari Imana y'amabonisi hari Imana ikuraho ibinogo yego kabisa kuva imutabira ukasanga yego kabisa Imana okay tugeze rero kuri ako kantu nyene uyu munsi ufise devise vuga ngo Hastara Victoria Siempre ndayizi kuri Che Guevara Ernest umunya Argentine za yaciye mu bihugu bitandukanye umunyakiba muri Argentine yarahagwaniye kandi anaba n'umutegetsi muri Argentine atari umunya Argentine anaba yaraje no muri Kongo kugwana amakuru mfise ariko mu nyuma yaje kwitaba Imana Ernest Che Guevara no mu Burundi yarahaje bita yajyanye ngaho Ernest Che Guevara abarundi bariko baravyumva Hastara Victoria Siempre ntibagitahura neza ngo toujours jusqu'à la victoire no kuvuga buri munsi gushika ugeze ku ntsinzi ico wiyemeje gushika ugeze ku ntsinzi devise yaje gute rero iyi devise canke si cyo civugo cawo icyambere ndanashimiye Christian Xavier kubera ko menyesha makuru kwisanganiro nico nari mvuye mu nkambi so ezadi ya mwaka ari ahantu mba ndiko ndavuga harakati ni zile kama za Che Guevara. Unaona, asante Mungu kunifanya utajiri wa mali na wakanipa utajiri wa akili na ujasiri. Sasa kubera ko navuze Che Guevara nawe yaramukunda cyane kandi ni Espanyola akizi. Ni nkuko nanje ndamukunda. Ariko jewe namukunda ariko nk'umuntu uza kuna histoire yiwe nari mfise nyinshi. Ariko gusa mu mutima narumva yuko ari umuntu w'amateka. Maze gushikana cyambwira amakuru ya Che Guevara. None uramuzi cyane ngo yaje sinamuzi cyane ariko nzi gusa ko ari umuntu yarani hagati akazi na muntu cyane n'abanyafrika yaragerageje kuza kubagwanira cyane nihatangiye kumpa amakuru ibyo byose bikora nafise n'ubugwayi bwa hasima cyane yamusinzi kaza gose mugabo akaguma yitanga karara mu mashamba kugira ngo agwanire agateka k'umuntu yaraje na muri Kongo nona muri Kongo nawe utari muri politike ibyo kuba bahunga basoda babo baba yabayinseriye kuva kera bakongomani sana Che Guevara bamubereye inseriye cyane kandi ashoboka yataba bakongomani Che Guevara yari gufa kare oya
ntiyari kubera ko yari yazanye ino na Nyerere na Kabila Pere baraje gufasha abakongomani, ariko abakongomani bageze mu kibira babonye abakobwa gusa bariko baroga baca bati imbunda hasi bakaja gusimbira ku bakobwa. Bari abantu bizera ibintu by'imiti cyane. Oro wewe yari umurideri mwiza. Ubwo n'abantu kweri ndiko ndabafasha kurwanira agateka kawe, ariko raba ibaze ko yaravuye muri Argentine yari umushikiranganje niba ntibagiye akabiheba akavuga ngo ngiye gufasha abanyafrika nabo nyene, mugo muri Kongo baramudekonera cyangwa uko so atinywa cyansigurira ambwira ari jambo akunda gukoresha Stella Victoria sempre asiguriye vuti wow rindimwo yumvira intsinzi, nanjye namariyumvira intsinzi kuba n'igihe nzino barambwira ubone wewe uvuye mutabira baza ko mujumbura woshikaho ukaba muririmbyi akomeye tibirago, ariko muri je narimva mu ntsinzi kuko gihe hari ba Kidumu, hari aba Baroriro, hari ba Big Fizo bayoya bari bakomeye cyane ico gihe n'abasatubi bariko baraza cyane araflo bararijo bararijo birakunda rero Stella Victoria toujours jusqu'à cyane ngo kwikoresha ubwo nyene nacyensora n'indirimbo yitwa Stella Victoria sempre vuguti je nimvira intsinzi uko ndirimbo irasohoka abantu barayikunda yasiloga kirasigara kuko nasanze ari ubuzima bwanje kabisa. Ubwo no kuvuga ngo buri munsi kugeza ugeze ku ntsinzi cyo wiyemeje. Je nimvira intsinzi mbona iki kintu nasaba, mbona yuko intambara za kwinesha kumwiteka kare ukuca umuyihoza cyangwa ntunayijemo kureka ingufu zanje zigenda. Aha rero niho tugiye guhera, tugiye kuja muri ingene winjiye muri politike kuko urumva tuvuye mu muziki, ariko imbere yuko tuva mu muziki nyibwirira niyihe ndirimbo yawe y'ibihe byose nko kino gihe imbere yuko tugera muri politiki ingene wagiye kwinjiramo cyangwa se ingene ugiye kwinjiramo girwe umurongozi utabaye umuderege. Ariko nari imfura wari imfura muhira. Urabona indirimbo zanje ndafise nk'indirimbo novuga imwe biragoye kubera ko nyinshi niziramba, kubera ko nicerekana ko ziramba nuko ndi mu barinji bake navuye mu gihugu mara imyaka 6 ko nari maze imyaka 6 ndirimba ko nashitse 2009 hanyuma 2014 mu mpera 2015 mu ntango nari namaze kugenda ona ni imyaka 6 nyene udahari ncyangaruka 2020 imyaka 6 nyene usanga ibendera ryawe n'ubundi rikiri hejuru indirimbo zawe zikivuzwa abantu bakizikunda ni kubera indirimbo ziramba muri icyo gihe hariho ishuri zawadi ya mwaka hariho na Stella Victoria siempre urudubi umubanyi w'umuryango urabona akaba hariho Nzeyimana Papa Nzeyimana hariyo ya Mutabira hariyo Fatima Isaraba yejo bundi nayo turatsinayigere ko gatoyi nayiceko naragize ubwoba nkibona ijya ndirimbo abantu benshi bakavuga ngo uyu mugabo ari yahuye kumbure turatubwira indirimbo iwe uvuga ati ni yibihe byose kuratwereka ko zishobora kuba ari nka zose Fatima Isaraba yakujemwo gute umaze kuyisohora nta message wabonye za hato na hato z'abantu bavuga ati nyamara ushobora kuba ugiye kwikora kwa mugabo? Zaraje ariko inspiration yagiye twicaye muhira umuntu yaje kuntembera avuye hanze yitwa Idio Yada ayavuga ati jewe ni umugenzi yara n'umufana wanje cyane mukunzi wawe nshaka ko ubu umufrere wanje mu buzima je ngira mve muri Amerika ngiye gusa ndakubone turamukanye aje muhira nako ugiye kenshi mariko numviza instrumentale muhira ariko numviza instrumentale araza ashitse tondera ibinyobwa icyo gihe turabibura tubibuze turabaza tutabwira umushoferi yari ya Gena Taxi taxi meni ko yogenda kutuzanira kuturabira ahantu ari ibinyobwa zane nanya cyavuga ati gitoro mfise ngiye singaruka igitoro ibinyobwa byose urabuze aho nyine sinzi tuko tumviza instrumentale ni uwo mugabo aririmba korale hari muri Amerika umukoraliste hari muri yose Isaraba dusenge wari kumviriza instrumentale aciyashiramo melody aciyashiramo amajwi n'akamyene gasanzwe tumwite ko umwana yako kantu ngo kararyoshe antiyo yaye nako ndirimbira mu gutyo yagiye kampe avuga yatora je nani cyangwa gashira mu sasa muri monde ya musique neza
Imana kumengo kararyoshe ya ndirimbo ubwa mbere nashaka ndirimba inzoga gusa zonyene inzoga zonyene mugo usanga haro n'igitoro kibuze usanga mvuga uti mvuze inzoga simvuga igitoro oya nashaka kuvuga igitoro cyonyene ariko nje mvuga uti hari n'abantu bafise imodoka babuze inzoga n'igitoro biteka nabonye tubavugire reka nabonye tubavugire hanyuma ariko kivuga no apare y'ivyo hari ikindi nacyo hari ibi byose ari byo usanga bituvako kubera ibintu turacamwo twankana bidafise impamvu hari ibintu bitujya twese ariko tuzoguma tujyana aho kujya bya bindi bitujya twese cyangwa guteka ndabantu n'abarundi yuko ibyo kuza turaterana amabombe niho hake nari namaze kuyiheza ariko nce mbona bateye bombe hajya ku isoko grenade ndavuga none yumvire tuko twabura igitoro tuko twabura iki umuntu acyatera bombe azanye nyinshi cyangwa yongejemo ibibazo icyo ngenda kandi mvuga uti ahubwo ifoko ndabanura kuko ibi byose usanga ari ingaruka iyo twakoze mu kahise reka ngerageze zisa niyo mpamvu ari couple zitatu inzoga igitoro hanyuma n'ibituvako twebwe abarundi ni inspiration ariko nyene nkuko wabajije ngo ama message n'amaperi muri jewe ntabwo banari mfise kubera muri jewe kenshi iyo ntanze ubutumwa nkaba nzi yuko buvuye ku Mana kubera ko ubutumwa buvuye ku Mana ni buhengama baburi claire ntabwo nta gatasi bubwira kandi nta ubangamira oya ahubwo nujya yimvira ko mubangamira buri turamuvugira kugira ngo nawe nyene akanguke arabinyishyura uko ubwoba bwinshi we urabona uzopfa uzagira iki ariko je namva neza nawe unopfa noja mu ijuru kandi ikindi nacyo uko kubera ko ariko nkivuga ko none kubera iki abantu bashaka kwerekana yuko leta dufise yicana ari idashobotse kumengo iyo mentalite shaka gufata abantu cyane je sinizera yuko ujeje gukingira abantu ari wajeje kubahonya ubwo ati je sinizera uko kandi kubera ntizera uko nibizonshikira ntibizogushikira kandi ntibyanagushike by the way kandi naciye mparura n'abarundi peut-être bamaze guhura n'utubazo twa politike atana byinshi bavuze kurusha jewe Nubwo ni Imana tu. Niyo mpamvu wari ibintu urungitswe n'Imana ndagukingira. Ariko uvuze ibintu urungitswe n'umuntu. Uvuze ibintu birungitse. Naye n'ikindi kibazo. Ikindi kibazo. Yes, yitwa Mukombozi, ni umuririmbyi wa hip hop ariko ubu mu y'imyaka nabonye yaranitoje kuzoba umudepite tugiye kubigerako, ariko aheretse no gusohora indirimbo bayita Hariho Imana. Mugende kuri YouTube yiwe ni Mukombozi Rusifa bayikurikirane, niko yitwa. Rero ni uburyo bwo kumusapotinga, ariko tunagiye no gushika muri politike kubera hari Imana agiye kuba honorable mukanya nanje ndabigereko tubyizere ko bizokunda. Mu Mukombozi inyuma yaho yibyo wagiye uracamwo byose kubera Imana, wongeye kuvyura umutwe ugeze aho abandi bataragira, na cyane cyane ugwarwa rw'imyaka nk'iyo ufise, kuko urumva ku myaka 37 ugafata ingingo yo kuja kwitoza kuba honorable cyangwa se umuserukizi w'abene gihugu, mushinga amateka, no kubona ko hari icyo ushoboye n'icyo woterera. Nishiyumviro cyaje gute, wisanze gute muri politike rero, cyangwa se politike tubamwe mu buzima busanzwe, kuko kubwa office ingene usigura politike ni kuyibona politike imisanze. Sinagiye muri politike gusa nyine ko ari cyo jambo twasanze je nagiye mu burongozi. Wa mugana wanavuga ko wagiye muri politike, wagiye mu burongozi. Mu burongozi kubera ko uburongozi gusa ari politike cyo wumva n'umudelege acha ba politicien na nyumba kumi na wenye tumushiye mu politicien, papa mu politicien, imfura mu muryango ya ngira ngo afise byo basigura nabyo nzi cyane bashaka ko afise haizo, ariko je nagiye mu burongozi. Icyatumye cyambe na mbere njyamo just nine nizeye ko nzoja muri politike kwe. Oya je nabona situ nko mu Burundi, nabona umengo noja muri politike panafricanisme, muri panafricanisme ya Afrika narabona neza ibibazo Afrika duhura navyo byose birasa, kandi inzira bicamwe ni imwe, sinzira nyinshi bicamwe. Muri icyo gihe narabona neza ko hari inyishu, kandi iyo nyishu nayo bisaba yuko ndayifashisha abanyafrika bose. Ariko
nca niyumvira kuza muri politike yo mu Burundi yo yari kure kubera ko nifuza kuba umuhuza w'abarundi nico nari nasavye Imana giye gushika ubu nico giye nasavye Imana kandi ubundi ntari rarenga birashoboka yego nakare ndashima Imana ko ndabirimo neza kubera ko je nasavye ko nasanze ko politike surtout nko mu Burundi iwacu turi muri population societe abantu batazi bamwe batazi gutandukanya ubwanko n'amahitamo kubera ko iwacu mu bibazo twagiye turagira n'amahitamo y'Imana cyangwa amahitamo y'umuntu amahitamo n'Imana no kuvuga ko Imana nk'izuru ufise cyangwa je mfise yari amahitamo y'Imana n'amahitamo y'Imana si amahitamo yawe ariko ari abantu bapfuye kubera amahitamo y'Imana urabona ubwo amahitamo y'umuntu izuru ufise ntabwo ari amahitamo yawe n'amahitamo y'Imana kandi hari abantu bahise bapfuye bazira amahitamo y'Imana urabona nkica ndabikigira kabiri naco n'amahitamo yawe ari abantu bapfuye kubera amahitamo y'umugambwe agiyemwo cyangwa umurongoza kunze umuntu bakamwica kubera icyo nca ndavuga ati je ndi mu uyu mugambwe kandi sindawuvako abandi bakaca y'umuhoro bakabiguhora ariko umunsi ndavuga Mana none ibi bintu nta nyishu bifise ariko imbere y'uko umenya inyishu bifo kumenya ikibazo Imana irakwereka ikibazo kugira ngo ikwereke n'inyishu niho utahura inyishu ndavuga uti kumba ikibazo n'amahitamo nico kibazo gusa cyatumye abantu bafa kweli shwa nituma abantu bariko barapfa iwacu ndavuga none Imana amahitamo yogenda gute none ngiye mu migambwe muri politike nkazojya mu mugambwe kanaka icyo nasabye ko no umuhuza w'abarundi ubutumwa wifuza ko ndabaha ari abantu batazobwakira kandi azobona gusa nambaye itiko y'umugambwe aho nyene cyanyanka nibyo mvuga yani no vuga isukari yumva ipiripiri we yumva ipiripiri kubera kubonanye kagapira yavuga Mana none je gute none kwinzira zo guhuza abantu naho bisaba kuca muri politiki uvuga none ariko je sinzoyijyamo so bimaze kugenda uko niho na kinda byihorera maze kubyihorera umunsi umwe hanyandikiye umupoliticien kwanza nari kuri Facebook mbona amakomantere abantu bandika no kubera iki utokwitoza kubera iki tojya mu badepite undi nakavuga uti kwe gutojya kwitoza ubukuru bw'igihugu nubwo cy'abantu tibiri kurundi gwego iyo byo gutya kandi je sinabibonamwo hanyuma hacyanyandikiye umupoliticien sa n'ibintu Imana ishavungikira ubutumwa ucisha ku bantu batandukanye bakajya ku isosi agatunguru itomate agaki twose tukaja dukora isosi imwe mvuye muri Facebook cyasanga message y'umupoliticien ariko ambwira ngo twebwe twari twiyumviriye yuko woza mugambwe arambwira wo je nuko twovugana ku telefone ati nta kibazo arambwira ati genda keneye ko turabonana duye arambwira ati banagenda keneye yuko ujya mu mugambwe wacha tukeneye abajene avuga ati umugambwe je ko atamigambwe ngo yayo sho kuva mu gusa shaka no kwambara triko ariko sanda ndavuga ati genda hasta la Victoria Simple icyo niyumviki ikintu niyemeje ndashaka ndagishike ko neza sinoza ngo ndiko nkaza mu mugambwe ndimwo ngo muzo mushinga amateka jewe ntambara triko jewe ntagira ikivuga ntambara inkofero ntaja mu karasisi zanyu ndavuga ati utamare ko kuvuga politiki sasa ko mbwira politiki ukusukuri ariko arambeje ariko badaye ndijya ndavuga ati ko nawe nyene arafise reso kubera ko nyampamagaye tugende kuyiba uko biri kose ni ikintu cyiza nicara nimvira ariko ndavuga ati Mana Jesse nasabye namubwiye ko nzomuha inyishu nkejo ko yagiye mu ijoro kenshi bafise umwanya mwinshi wo kumviriza Imana n'ubundi joro bugerizana byinshi muhari yumviye abantu benshi ibintu twigishije cyane tubyekeye Imana twigishije kuyibwira ariko jewe abantu babwira Imana cyane kenshi sinzi ni inyigisho gusa twahawe ariko sinibaza turakwiye kwiga neza ko umuntu yaziduhaye yaradukunda cyangwa yaratwanka kubera Imana irumva cyane naho utaravuga sasa nibaza yuko bisigura ko umuntu nato kwirwa avuga ibibazo dufise Imana ibibibona ahubwo kenshi bari kutwigisha kuyumviriza bikaca bigenda gute kubera Imana ni solution ivyo kubwira byose ni nyishu Imana ikubwira ibibazo ikubwira ikibazo ikubwira n'inyishu sasa twe dufise ibibazo twari kuba dufise umwanya munini wo kumviriza inyishu z'Imana sasa benshi inyishu z'Imana bakunda kuzumviriza bageramiwe
bakomerewe niho bumva ngo je nshaka kwicara je nyene sishaka umuntu aza kurondera uza kurondera wese siho ndi stress akaba ari bashaka sasa yicare wenyene yumviriza Imana bwari kuba ubuzima bwacu buri munsi sasa je nicaye mu ijoro kumva cyane numviriza Imana irakwereka nka kujya witashe muhira ari gikubwiye tujya mu mwashwanye ntari ukwiye kumwishura kujya ariko akajya akazindi esprit yopoza y'Imana imwe ya Satani kakinjanye nawe amukubise njanye nawe ariko indi kakubwiye no ati namuhaye kabisa sasa ijya ntibakunda kuyumviriza kenshi twigishije kuyumviriza cyane kandi iyo nkuru hanyuma nicaye kunumviza ndabeka inyibutsa isezerano wewe tuza kuba umuhuza zirasizawe uko bukeye bwaho niho cyanyandikira umuntu ari hanze ati nawe ndende nimero zawe no umuririmbyi avuga ati bana jewe bana nako mbwira abarinji bagenzanje n'abakomedi bagende kwitoza ariko bose bavuga tushaka kutwicisha ushaka gutera bose bumva ko kuja kwitoza ari kwicwa cyangwa se ari kugira ibibazo ariko ugasanga utagiye kwiba nk'ejo bundi narumvise amakuru ugisuma cyagiye kwiba muri BC imvira uko kurinda ariko nicyo gisuma nacyo nyene nicyo gisuma ahantu hari impoho hari amaburende hari abapolisi abasirikare biki kandi umengo bafashe umwe wundi nawe baramurashya ariko agira simbe urugo uwundi nawe acabona uwundi yanashwe ngo acarayamanika sasa cyavuga none nk'uyo ngaho azi ko jewe ndinda kurusha we urabona sasa yaciye ntahura yuko Imana yaraduhaye twese kurinda ahubwo habasigaye sasa kurinda kwa gukoresha muri positive cyangwa negative ariko yaragushizemo kurinda utegeza kurinda habasigaye sasa we orientation mu byiza cyangwa mu bibi ya uko sasa navuga uti none nawe cyambwira abana jewe ugende kwitoza ndiko ndarondera kweri bose banse mvuga uti none baye makuru ko aguma kwegana nungi uti none uzofashike mugabo muri ibintu ngo genzo gutera izo demire zo kwiyandikisha gute ariko cyasa ndabana aya makuru yuriya babona nayo muri wundi yaguhamagara numva jije ambwita ko Yesu ishaka kujya mu migambo cyo gutyo yaye aba independent bashaka kumwendepanda kandi bigashoboka ntibisaba umugambwe uvuga ati nari nzi ko ari umukuru w'igihugu wenyene niwe ashobora kuba independent uvuga ati yaye nige cyangwa kandi bibaze neza cyasubira kuri wa politisi mbega hajya wendepanda birashoboka mbwiti yego birashoboka nta akacenzo nzo mwendepanda cyo cyawe cyari cyiza ko wankanguye hari icyo wankanguye hanyuma ariko reka nzogana nk'umwendepanda so uko ariko sasa ndavyemeye kandi yarasigaje mengo indwi zibiri atari indwi imwe kugira ngo bugare ndavyemeye wa mugabo nawe acabura ku kazi kiwe bica biragorana acabura y'amahera nambwiye uti mugabo kugira guterereza demire muje kwiyandikisha nambwiye uti mugabo jewe ntacyo nawe yaguze avuga uti je nabonye yuko bizoba bikwega ibintu birebire imbere bikenera uburyo bwinshi uti tonto je wamaze kunyatsa kandi je esprit maze kuyemereza yuko ikintu ndakigiyemo tayari je nawe wofa nawe wofa je ikintegezo gikora ko numva yuko Imana yagukiye ko kugira ngo mpugo butumwa ibi bintu byo kumfasha uburyo ni bya bindi by'umwana w'umuntu uvuga uti reka ndamuhe n'uburyo ariko cyo icyo Imana yakurungise waragikoze kandi kijya kirakwiye je yatagenda gushimira nawe uburu uburyo uvuga uti ndafise ndarondera amahera yara ahari nyene mvuga uti reka ariko nyene ko ufise n'ibindi migambi ubuti ndafise miliyoni iri ngape mbene ariko ibindi nabyo byacha mu bikorwa bareba mugabo cyarampamagara ambwiti bana akazi mugabo gasa nakatanguye neza ahubwo anteye n'imigisha unanje namuna yuko ubuti bana ariko sindarunga amahera mvuguti bagenda amaze kuronka miliyoni nganda ifise nganda urayifise ubu nyene nyananye ndaguye ndi miliyoni utereka njemwo ariko byaciye mu bantu batandukanye hanyuma nanje ni byari bindimwe ariko icyangiyemo cyane ni kuri nabona yuko ari inzira itantandukanya n'abarundi yanzira tagwanko muri make babuhuza urana ko ushobora kuzobushika ko uri honorable uhuza
abarundi cyangwa se uhuza abantu abene gihugu na leta mu icama ko umuvugizi wabo uri umuserukizi uri hagati kandi icyo shimira Imana nuko maze kwitoza navuze Imana mbega yoba ari wewe uri kurantuma muri ibi bintu cyangwa jewe ndiko ndirungika jewe cyangwa n'amabwire y'abantu ni ariko arasunika cyangwa niki sishaka kungena mu bintu kubera ibishobisho ariko cyangwa guti Imana ukibona mu nyishu niyandikishije ndayibona kubera hari amasinyi kikwereka kandi nabonye maze kwiyandikisha abajene bari mu migambo itandukanye barampamagara akambwira uti n'abatama bari mu migambo itandukanye akambwira uti bana ni naho ndanagere kuko waragezeho hura n'umukuru w'igihugu kumbure bandanye warugeze sinda guciriye mu ijambo uti ni byiza cyane ahubwo bana biraryoshe ahubwo wari watevye ahubwo nanjye nari mfise icyumviro yuko nitwahura nzokubwira uje kwitoza so naciye sanganje uti wawe ndabonye sasa ko ari vy'Imana kubera ko mwe nasaba byigeze bimpura muri yanzira narindi nasabye Imana y'ubuhuza ya bamwita ushobora guhuza abantu batakwemera oya nivyo ukunda nawe uvuga byiza gute babona ko ari bibi yes bamwita Nzeyimana Thomas cyangwa se Mukombozi bamuzi kuri kivugo ciwe Hastara Victoria Siempre akaba ariko aritoza cyangwa se yaramaze kwandika gutanga kandidatire kugira ngo aze yitoze kuzoba umushinga mateka ni mu ntara ya Bujumbura mu ntara ya Bujumbura yagutse Cibitoki na Bujumbura rirari na Bujumbura mbere ese nk'abazura gutora je nibaza ko ari ngo bagutora Imana ibirimwo sibo batora ni Imana ibacamwo Imana yamaze kubacamwo ahubwo gusa sibo batora ni Imana ibacamwo Imana ica muri bo kugira ngo bagutore bashobora none n'abantu bama baduhinga ariko ageze gutora tugatora bataduhahinga bivuze ngo wewe abaza gutora burya Imana yaramaze kubashira ku murongo hasigaye gusa yuko bakwiza isezerano bashira mu ngiri isezerano ry'Imana atante zawe cyangwa se ibyo urindiriye witeze iki mu gihe cy'amatora ko mu minsi iza tugiye kuja mu gihe cyo kwiyamamaza abantu bazobona Mukombozi ameze gute mu icyo gihe sinahura neza ikibazo bitega iki Mukombozi mu gihe cyo kwiyamamaza tuza baririmbye rimwe na rimwe bagenda baherekeza abandi bapolitician bagiye kwiyamamaza ariko ni Mukombozi w'umuririmbyi ubu agiye kwitoza ni show za Mukombozi ziba zimeze gutazozana baririmbyi bamukorera show canke nawe azoba yikora iyo show azoba afise ubuhe butumwa reka mubuko neza bisanzwe abaririmbyi ndiro maturimbyi ya politician niko bimeze ubu dushaka politician baze kundirimbi bazongushigikiye ariko nyene abaririmbyi nibo bazoririmba nanje nzoririmba kubera ko hanyuma megiye kuririmba cyavuga ni ijambo hariho dufise strategy nyinshi hariho strategy zo kuvuga ijambo uririmba ukavuga ijambo karirimba abantu bategeza kuyumviriza amajambo yose egome canke tukaririmba duhejeje tuvuga ijambo cyane tukavuga ijambo hanyuma turirimba byose biturimo urabona ko atana hamwe tubisaba kuririmba ijambo byose bindimo ibintu ngendana ntakeneye n'amatara kwa bahari cyangwa badahari kandi byose nzobona bifise ariko kandi ni gihe nzoba mpagaze nk'umupolitician gome ndababwira imigambi abanyagihugu ndabafitiye imigambi ifitiye Uburundi ntabwo ubona ko woba uri limite yaba ukubuza gukorera mu ntara imwe utazoja mu yindi ntara kubera uri honorable kuko honorable bitoza mu ntara iwawe wewe wari wifuza kuja mu gihugu cyose uko biri kose igihugu intara nzo bavuga ikubana ntoya bivanye n'ibyifuzo byawe nabo ushaka gushikira je nibaza yuko sintoyi kubera ko nta gacimbiri nari mfise nta n'agacimbiri wari ufise uri mu ntara undi mu ntara kandi yagutse ya Bujumbura cyumva ko natanguriye hanini kuri honorable egome ntanuze cyane bagusa nyine abanyagihugu benshi baguma bampamagara urabona n'igihe twaza ngaha baguma nabonye abantu amapere benshi umuntu ari mu Rutana gucungira amatora nta gihombo uzoho ubona kirimo nyene kuba utazitoza aho hose nyene oya kubera ko naho nyene bisaba n'urundi rwego abakuru b'ibihugu nibo bitoza hose kandi urabona ubwo n'urwego rutarashika ko kino gihe duhera ngaha hagati kandi jewe sinifuza kuramba cyane muri politike oya je ndafise strategy
shaka nzo kwerekana abarundi izofasha no kwerekana abanyafrika tuve kwanza muri systeme kubera ashaka kuba umushoferi mwiza ariko imodoka ari mbika guta hasi kerekana gutazi no gutwara systeme ya politique ninuze si nziza systeme ya politique si nziza iyo bashizeho stade abazungu yo twasanzeho si nziza na gato ni systeme uko biri kosteza kubateranya gute ni systeme badushizemo yuko umuntu amaze kuba umuopoza acha cika umwansi wawe umuntu atemeye ivyiyumviro byawe ababaye umwansi wawe umwansi iyo systeme kandi afise nawe ivyiyumviro iyo systeme ni Imana Satani mu bisanzwe badushize muri systeme y'Imana Satani kubera Imana Satani na Imana ikora neza gute Satani yemera ariko twebwe nk'abarundi turafise Burundi uhurirako ntidishobora kuba duharira kuri vyose umuntu ashaka kuvuga yuko baducisha barabara ngaha umugesha unishobora kuca wanka iryo barabara uba wanse Burundi no wanse uwo muntu sasa je nifuza yuko tuzana muri systeme y'ivyumviro politique y'ivyumviro uvuze ducisha barabara ngaha rya Rumonge ubundi nakaje avuga yira Rumonge amazi akunda kuryonona mubona gute dushireho ryo hejuru sadiri yani kaba ari ubuopoza bw'ivyumviro icyumviro kabyari kinyi icyumviro kabyari twese intumbero nuko tubona Burundi bumeze neza siyo ntumbero ya twese none dushwana gute tujyana gute se nibaza yuko hari akabazo muri systeme niyo mpamvu ndashaka gusada bere ku mucyo hanyuma nzofashe situ nka jeunesse ikiraza kandi kintu nacyo no kubereka yuko ibintu abagiye kuba barongozi bose n'abana b'abantu twese abana b'abantu kandi ni kwereka generation y'ubu ko ari ibintu bimwe bimwe biva mu miryango ari ingaruka tubona muri politique hejuru kumbeza avuye mu miryango nka gute twakuriye mu miryango ora nk'ubu umuntu wese amaze kuba umupolitisi yabona umengo niwe akwiye kujya neza nawe akwiye kubaho neza kurusha n'umunyagihugu nawe akwiye kuba prioritaire muri vyose ibi byose naje gusanga biva no mu miryango yacu kuba twakuriye mu miryango batetse inyama papa niwe barurira nyinshi urabona sasa umwana akura zi yuko umaze kuba umukuru urahiriwe ni ujya neza ni ugira iki ni ugira sasa kandi mu bisanzwe papa niwe yarakwiye gutuma abana bajya neza kugira ngo bagire amagara meza kubera bo baracyakeneye kuko umuntu uko akura cyane nuko akeneye ibiryo by'ubwonko n'umutima kurusha ibiryo by'umubiri ugarukana ngo akeneye ibiryo by'umubiri abana ibiryo by'umubiri ariko umuntu akuze akeneye iby'ubwonko n'ivyaroho n'ivy'umutima mukumboze tiko tugira ku musozo w'ikiganiro ariko singenda ntakubajije inyuma yuko tubonye kandidatire yawe ishikanye muri seni habayeho contact nyinshi harimo n'iyo mukuru w'igihugu kuri Facebook yawe waranditse ubutumwa bukomeye ugaruka ko mwari mu byo mwagiranye nk'ikiyago cyangwa se ubutumwa yaguhaye cyaciye mu yihenzira nicyo kibazo numva afise shaka kubanza cyane kiyaguye icya mbe na mbere nyine icyubahiro ndaramushimire cyane kubera ko nawe nyine ari mu bantu banyespiye kuko wumvise na speech ziwe wumvise ariko aravuga ijambo urumva neza yuko Uburundi hari ubuhemu bamuhemukira iki nanjye nca mbona yuko mvise ubwizigirwa aho ubwizigirwa bava bunkomberako ikinye cyaransunitse nkavuga ati kubera iki ko hakeneye abizigirwa reka nanjye njeyo uko hanyuma maze kwiyandikisha narunse cyangwa na mbere ubutumwa bwa mbere bivuye muri presidence bunkeza cyane bwavuye ku abantu userukira urwaruka muri presidence ambwira ko ebana umuvyeyi n'icyubahiro yagiye mbega wa musore bamurondeye mbe murabona nawe heruka kwiyandikisha His Excellency ariwe babaza abo bantu muri presidence ko bakurondeye egome uyu musore urabona arafise ibyiyumviro aritanze icyo bandi ni byiza ko mwegera nk'abantu baserukiye abajene egome uko ubwo butumwa kandi mubwire ko ndamamutsa cyane binashobotse umwe ni nomero yanjye ya telefone naronka akaryo tuzovugana ariko urabona ko yingira ibintu bya security Kongo ngaha urabona ibyo n'ibintu bikomakomeye twabaye tukibonana ariko haza umubonano yatanze kuba independent niho nanjye akindongera akajya kubona rya mbere na mbere hari rya mbere ko tubonana amaso n'umukuru w'igihugu mukorana mu ntoki egome message
nimba atari ibanga message yaguhaye yabaye felicitation ivy'igihugu nabanga n'ababigira ibanga baba bafise izindi mpamvu ivy'igihugu ibanga riri muri security ibindi byose tuba tubisangiye ariko ikintu kimwe icya mbere na mbere twatanguriye mu masengesho ko twashitse saa 9 mu masengesho ahera saa 12 yari mu mafungo ya karema kandi nanjye nari nafunze icyo twabishye amaze kubona ko ari n'umukristo cyane rwose ubona ko n'umukristo kabisa mu by'ukuri nemeza ko umukristo muri katolika nanje ari imbere cyane nyene cyo bari mukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo cyane nanjye nyene arafise n'urusengero kuri Kirimba yego muri icyo gihe turica aratwigishije mu by'Imana twamusanze yewe ashika kare atwigishije mu by'Imana ijambo yari ihagaze mu bwizigirwa ubwizigirwa cyane atwereka abantu batabaye bizigirwa muri Bibiliya abarongozi batabaye bizigirwa n'ibibazo bahuye navyo hanyuma turasangira ibyo nyene nk'abantu bari mu mafungo no ikiganiro cyatanguye neza mu byo cyane yatwereka cyane yuko imbona kazoza ukuntu agerageza kurwana kugira ngo tuyishikeko ariko ubuhemu ni bwinshi niho yatwiganya n'amakuru y'umuntu bamuriye miliyoni 4 nawe nyene miliyoni 8 nyene cyubahiro uko nyene kugira ngo arondeze arabe kubamwibye miliyoni 8 nawe nyene igitoro bamudandariza igitoro kugira ngo amenye yuko igitoro kidandazwa muri magendo canke gitakarira hehe so urabona kwerekana yuko muri ko ariyo kote nyinshi cyane zigwaye cyane uko ikindi nacyo aratwereka imigamba afitiye Burundi imigamba afitiye ugwaruka iyo bamaze kugerageza abona ko kiragenda neza bya paeje niki hanyuma ibintu byo gusensibiliza jeunesse kuba abantu borora bagiriki hari abajene ubu bariko baregera ama miliyare n'abariko bararengera abantu kubera ibyiyumviro byo mukuru cyangwa se umurongo yabahaye haje umuntu agwaye icyumviro akaca guha n'uburyo abaguhaye isuka ubusa gatandatu ubusa gatanu ariko kandi zose zirafise ko kashi na romikashi zose zirakora kuri romikashi no kuri kashi irakora kuri kashi igakora kuri romikashi Francis irimo na Bay Note mu Banco Boy Note gome hakaba ariho na konte z'amadolari $100 nakenewe cyane yego ariko sasa ni ndende cyane reka turaza kuyandika ntacyo abantu baraza kwishira mu ashobora hakaba ariho na kopeke nanye maza kuyibandikira gome hanyuma izindi nzira nazo ndafise biro umuntu ashobora gushika akavugana kubera bwa mbere abantu benshi nkitanguye abantu bamamagarira mu kabare kugira ngo dutere inkuru ariko basanga tuva ngaho n'ivyuzo byaborewe kubera inzoga zimwe zibicako zo ncyafata biro ngaho muri Rohero haruguru ya stade yacu Intwari Venus Sedmir numero 25 aho abandi bayita kuri Black FM cyangwa kuri BAA Media gome ako ushaka gufasha mukombozi niyo nzira byo camwe kambwire ahubwo hari n'umubosi maze iminsi mbona turiko turakorana nabaza gusupporting gabona za kumubwira azarabe amene nk'imiyaga abakinashia kanashira anyway hari utuntu n'utundi abantu tumwe tuganira mukombozi n'umuririmbyi ubagiye muri politike kandi turize kuzotogwa kuko je no ko wantanze mujya kawide naje narifuza kuzitoza neza cyane narifuza kuzitoza ku mu namashinga amateka reka jewe mbe nka kabeba hari akabeba iyo ntambara iheze bakunda kukarekura kugira ngo barabe hari bombe babonye gasadutse cyangwa gutaje hari habi cyangwa ni heza reka kugira ngo uzoronke umuntu azoza araguhanura reka mbe ndagenda imbere uko biri kose duciye nzo kwereka inzira nanjye nicyo cyatumye njyayo kugira ngo 2030 ndazi ko muzoba muri benshi gwaruka hari n'abagwaruka rwifuza no kuzogushigikira bari mu matora kujana nawe uko biri kose kandi nakene n'abamandatere
abamandateri mu ntara ya Bujumbura bose niyo mpamvu zino nimero bose bozibika bakanakurondera mushaka gufasha gucungera amatora ashaka kuvuga ati ndazi yuko se nicungera neza ariko kubera ari ibintu bose bakora ni mwicamake ni formal niko bisanzwe biri umuntu wese agira umuserukira yego namuronse ntamuronse nca nizera base se niko urayizeye nta kibazo Mukombozi reka twizere ko uzotogwa kandi utoboribaza ko uzobikitegerezo ku bajene b'u Burundi nibaza ko uzonafasha byinshi abarundi ahubwo je ubuce ndiko ndagerageza gusiga ingufu zo gukorera abantu ingufu zo kwitoza nawe Imana yarabisinye ubu yasigaye ingufu sasa utabamaramaza abantu nukuvuga icyizere cyo gutogura kibona yego ndakibona abantu benshi bakoresha ingufu cyane kugira ngo batogwe ariko bashitse haje gusanga bashitse zangubu zaraheze hasigaye duke kandi mu bikorwa ni bakeneye ingufu umwanya wo gukora baramaze gutogwa umwanya wo gukuruciye baciye yego reka twizere ko bizogenda neza rero mu tuntu tundi abantu hirya no hino baba bakunda utuntu dutandukanye Mukombozi arakunda umuziki mugoni baza ko n'inkina zikunda agashaka cyane jewe nkunda byose ariko bivanye naho nakuriye football niyo yaboneka ariko basket yari nziza kubera hip hop irajanye na basket rap ni impuzu twambara ariko sasa kenshi basket ni y'abanyamugi uri umunyakirundi none shana vuki kabunga nta n'ikibuga cya basket nyaho no kudesina umwana mubwiye desina ikibuga cya basket n'ibyo tuzi saya football idusanga na hari haruguru yadusanze uko ariko byose urabikunda kubera maze gushikaho no mu nkambi niho natangiye kubona basket neza yego uyu munsi kuri departement barakina hari n'abantu numvise bashaka kuzobona Mukombozi yego inspiration yawe ni Eminem ni 50 Cent ni jewe sasa meze nk'isosi umwe wese arafise akantu yagiye arashiramo urabona nka Tupac yashizemo ubwanditsi cyane urabona yashizemo ubwanditsi Bob Sajay nawe yashizemo ubwanditsi bwa hafi mu rurimi numva